Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri ko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, harimwo igisata ca politike be n'ibindi ibisata vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kandi kugaruka ku nyishu urongoye inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe ubwiwe yatanze inyishu itome ku ngingo yari yafashwe n'umukuru w'igihugu nyene cyo Evariste Ndayishimiye tuza kugaruka ko muri ano makuru. Ni mu gihe kandi kuri ubu mu gihugu c'u Burundi bamwe bavuga ko ingingo zigenda zifatwa n'indongozi zimara igihe gito cyane. Ivyose tukaza kubigaruka ko cyane ariko dushimikiye ku vyatangajwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe. Imbere ko tugaruka ku vyatangajwe n'uyu mutegetsi akomeye cyane, reka tubanze tubabwire ko umupfungo w'amadolari imiliyoni 493 y'abanyamerika ni ugiye gutangwa ni banki y'isi Banki Mondiale kugira ngo akoreshwe mu irangurwa ry'imigambi ine. Harimwo amasezerano yo mfashanyo akabatewe ku mukono kuri uyu munsi wa mbere genekerezo 19 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024. Ayo masezerano akabatewe ku mukono n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima kuzina rya leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'ishami ry'ibanki y'isi ngaha mu Burundi Hawa Sise Uwage ku ruhande rw'ibanki y'isi. Tubibutse kandi ko ibanki y'isi iri mu bafasha Burundi bakuru ikaba ishigikira Burundi mu irangurwa ry'imigambi itandukanye ijanye n'iterambere. Imwe mu ngara nikunze kwibonekeza mu migambi ishigikiwe ni banki y'isi ikaba ari uko amahera aba yatanzwe abaserukira Burundi badaheza ngo bayakoreshe yose. Gatari makerero akaba asubira inyuma mu mpera z'ikiringo kanaka kiba catanzwe. N'ibindi vyinshi tugiye kugaruka ko cyane kuri byagiye biratangazwa n'abategetsi batandukanye harimo n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe. Vyose ntuze gucikanwa, fyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyenda ko kugira ngo toja ucikanwa nayo dushikiriza. Ndabaye kaze muri ano makuru. Mu ntango z'uku kwezi kwa Myandagaro aho yariko arakubura ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu Bujumbura, President Ndayishimiye yaratangaje n'ishavu ryinshi ko indwi iheze yose abakozi ba leta batagomba kwinjira mu biro kiretse abaganga n'abacamanza. Abakozi bo mu mabiro bose yabarungitse gukora isuku. Yanongeyeko kandi ko abizi ko abarundi bakunda makonje, acavuga ko abakwiye mu mabiro indwi yose kugira ngo bamaramare bamaze kubona umwanda bakoreramwo. Mu ntango y'indwi iheze twari twavuze ko ingingo yo kwitwarika isuku ari ingingo nziza, ariko ko mu gihe ata politike y'isuku ikozwe ataco vyomara kubivuga gusa. Gushira mu ngiro ingingo ya President Ndayishimiye vyari guhinduka guhagarika igihugu cose. Reka tugaruke ku nyishu itomoye ya Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka. Kuwa mbere uheze inzego nka zose z'igihugu zaritavye akamo ka President Ndayishimiye. Hari amabiro menshi yiriwe yugaye, aho twavuga Oberi, amaposita, Utarako ndetse n'ahandi. Hari abandi bugaye gushika isaha 6 canke 8 inyuma y'umutaga baca barakora. Harababwiye abakozi ko bukeye kuwa kabiri bazobandanya isuku, ariko ntivyubahirijwe. Ni bake cyane basubiriye ivyo bikorwa kuwa gatatu ho vyasa n'ivyibagiwe. Inyishu nziza mu rupfasoni yatanzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe. Yarifatanije namwe mu bakozi b'inama nshingamateka barakubura amababi akoroka ava ku biti, aca atangariza abamenyesha makuru ati: twebwe ntitwarindiriye akamo k'umukuru w'igihugu kugira twitwararika isuku. Mu nama nshingamateka twarondeye ishiramwe rikora ivy'isuku tugiranirana amasezerano. Ni nayo mpamvu mubona twebwe haguma ari heza. Ngo vya vyiza no mu zindi nzego babikoze gutyo. Bukeye mu nama nshingamateka bwo baciye bisubira mu kazi ukuri kwamye. Aya majambo ya Gerard Daniel Ndabirabe asigura vyinshi. Mu ncamake yagize ati: dutegerezwa kumenya gushiraho abajejwe ivyo bikorwa vy'isuku, maze ayandi mabanga y'igihugu akabandanya gukorwa. Ngo yabaye imvugo y'urupfasoni kubwira President Ndayishimiye ko yatangaje ingingo atiyumviriye neza. Ese isoko nkuru ya Bujumbura yoba yarakubuwe? Hari bamwe mu bagize imyihwezo yabo bashikiriza.
nk'uyu yagize ati twumvise Perezida Ndayishimiye avuze indwi y'isuku duca twiyumvira tuti ubu yemwe ya ahahoze isuku nkuru ya Bujumbura hagira haze hakorwa. Twarumvise mu mezi aheze Bob Rugurika avuga ko urya mwanda ufise icupfana n'ibintu vy'amangetengete y'abategetsi. Twari tuzi ko igihe cyo kuvuguruza Bob Rugurika kigeze, ariko twaratangaye nta na kimwe cakozwe kijanye no gusukura harya hantu. Ngivyaho birateye isoni kubona umukuru w'igihugu avuga indwi y'isuku mu gisagara, kubona umufasoni n'umukuru w'igihugu yama avuga ko yahawe n'igihugu ca Turukiya amahera yo gukora isuku, mbere akaba ahora aza gukubura mu gisagara, kandi ngo kubona umukuru w'igisagara yama yatunganije ibikorwa vy'isuku, ariko akaba ata n'umwe yigera atumbera hagati na hagati mu gisagara ahahoze isuku nkuru ya Bujumbura. Ni ibintu bisiga ubwenge. Mu ncamake baravuga isuku ariko bakubaka igicaniro c'umwanda hagati mu gisagara. Nta nyishu twaronse twoha uyu muntu yashikirije ibi, ariko ivyo avuga birakomeye. Ni gute utunganywa indwi y'isuku ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ariko ntihagire igikorwa kijanye n'ikibanza ca mbere umwanda mu gisagara ca Bujumbura? Ijambo ry'umukuru w'igihugu benshi baribaza uti iryo barihabwa agaciro kangana gute? Ubundi ngukurikije ishavu Perezida Ndayishimiye uburemere bw'amajambo yakoresheje vyaboneka nk'itegeko ridasanzwe atanze. None vyagenze gute ngo yandwe y'isuku ntiyubahirizwe? Ubwo we nyene yarubahirije ivyo yivugiye? Yoba we nyene yarahagaritse ibindi bikorwa afata abo bakorana baja mu vy'isuku? Mu gihe abandi bategetsi bamubonye kuva ku wa kabiri nyene kubivuga yabivuyemwo, burya bari kubandanya gute ivyo bikorwa vy'isuku? Ngo mbehoho ivyo yari yategetse iyo bikurikizwa Uburundi bwari kunguka iki? Ubuzi bwose buhagaze umunsi umwe gusa, ibipfa birengeye kure amafaranga yakoreshwa mu guhemba amashirahamwe yo gukora isuku. Iyo bigenda gutyo indwi yose ho ntawuzi igiciro n'ingaruka vyogize. Ingingo ivugwa mu ishavu itiyumviriwe ni mbi cane, agukiza irica. Ngo none Perezida yoba yarize neza ingingo yiwe? Inzego zimufasha zoba zaramufashije kwiga iyo ngingo? Ikibi c'ingingo ni ingene ijambo ry'umukuru w'igihugu ririko rirata agaciro. Iyo benshi bamwumvirije akankama bagira bati nimumwihoze gato, ejo azoba ageze kuvuga ibindi. Mu kanya ka mbere abakozi barigira abamwumvirije, mu nyuma bakibandaniza ivyo bahoramwo ataco binona. Nivyo vyabaye no kuri no jambo. Kuwa mbere abategetsi bareretse Ndayishimiye ko bamwubashe, kuwa kabiri naho nyene bamweretse ko batemeye ivyo yavuze. None hagiye gukurikira iki mu bijanye n'isuku? Ese n'uruhe rwego rujejwe kubikurikirana? Ese impanuro y'urongoye inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe yoyo izubahirizwa? Reka tubitegereze turabe ikizovamwo. Mu yandi makuru kandi, imahazwa Leonard Habonimana amaze imyaka 4 mu munyororo w'akarenganyo. Benshi bati ni arekurwe. Leonard Habonimana ni umugabo w'imyaka 52 avuka muri komine Mugamba wo mu ntara ya Bururi. Yahoze ari umuyobozi wa lycée communale Kahima yo muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura rurari. Igihe afatwa muri Munyonyi mwaka w'ibihumbi 2020, Leonard Habonimana yari yigisha kuri iryo shure nyene. Reka tugaruke ku ifatwa rya Leonard Habonimana. Igenekerezo y'17 kwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2020 isaha 5:20 z'umurango, Leonard Habonimana yashitsaho yaba muri home ya lycée communale Kahima muri zone Kahima agira ce aje gutanga ivyigwa. Niho rero yafatwa n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Bujumbura, komiseri Deo Bigirimana batazira rutwe. Yamufashe amagiriza ko hari umuntu afite ideni ashaje kumupfungira muri brigade Jenda. Amaze isaha irenga mu gasho ka brigade Jenda niho haza umukozi w'iperereza Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka, amukura muri kagasho amumanukana ku cicaro c'iperereza Bujumbura. Aho niho Leonard yaboneye ibara. Agaze mu iperereza, Leonard Habonimana yagizwe ko akorana n'imigwi y'abagwanyi. Yamaze amasaha 3 akubitwa n'abagabo 6 kugira bamwemeze ku nguvu ico caha. Haciye indwi, Leonard Habonimana yarajanywe muri parike ya Muha ku igenekerezo ya 24 kwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ashirwa ko ica cyo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Nibwo rero yaciye arungikwa mu iboro rikuru rya Mpimba.
dosiye yiwe muri parike ikaba ifise inomero RMP 5113/NV. Leonard Habonimana yarejejwe n'amasentare yose. Leonard Habonimana yatangiye kuburanira muri sentare nkuru ya Muha. Dosiye yiwe muri iyo sentare yaramwejeje ku igenekerezo 15 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2021, naho yarejejwe Leonard ntiyarekuwe. Parike yaciye yunguruza muri cour d'appel ya Muha. Dosiye yaho naho nyene nta cyahindutse. Sentare yaramwejeje ku igenekerezo ya 17 umwaka w'ibihumbi 2021, hari mu kwezi kwa 11, ariko naho nyene parike generali yaranse kumurekura ice yungururiza mu gisata cya Gasamburamanza muri sentare Nahinyuzwa. Sentare Nahinyuzwa nayo yategetse ko hakurikizwa urubanza rwaciwe na cour d'appel ya Muha, ikitegeka ko Leonard Habonimana arekurwa. Parike rero yaranse kurekura Leonard Habonimana. Dosiye ya Leonard Habonimana yashikirijwe umushikirizamanza kizigenzo wa Repubulika Leonard Manirakiza ku igenekerezo ya 14/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024 kugira ngo asohore umutahe wo kurekura Leonard Habonimana. Ivyo ntavyigeze akora kuko ku igenekerezo 14 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Leonard Habonimana yarandikiye Leonard Manirakiza amusaba ko yishira mu ngiro ingingo ya sentare murekura. Ikete ryarashikiriye Leonard Manirakiza ku igenekerezo ya 22 ku kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024 nkuko vyemezwa n'ikidodo vy'umunyamabanga canke secretary wiwe. Procureur General de la République Leonard Manirakiza nawe ntigeze yishura iryo kete. Muri 0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Procureur General de la République Leonard Manirakiza yaritavye igikorane cyateguwe na Kanguka, aje imbere y'abantu bose afata Bibiliya arasengera Uburundi n'ubutungane bwo Burundi. Yavuga ko yifuza kuba igikoresho c'Imana mu kugwanya akarenganyo mu Burundi, ariko muri uko kwezi nyene vyaramunaniye kurekura inzira karengane yajejwe n'amasentare yose. Leonard Habonimana yafashwe ku karenganyo yagirizwe icatakoze, arahohoterwa bikomeye mu gukubitwa inkoni. Leonard Habonimana agira kwiza imyaka 4 mu munyororo w'akarenganyo. Amasentare yose yaramwejeje, ariko umwaka ugira uhere parike idashobora gusigura impamvu Leonard Habonimana ari mu munyororo. Leonard Habonimana akaba ari umuvyeyi w'abana 4. Ifungwa ryo ryaragize ingaruka zikomeye ku gahererezi ka Leonard igese afashwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 akigemeka gahererezi kari kiga mu mwaka wa 5 w'amashuri mato kaciye kagira ico bita crise buscomatrice. Kuva ubwo ntikarasubira gutambuka, ubu bagasunika mu ikinga y'abamugaye. Kwa muganga barapimye barabura ico mwana agwaye, bababwiye ko iyo ngwara ifitanye isano n'ifungwa rya se. Birababaje rero kubona iyo akarenganyo kageze imiryango mu gihe abategetsi bo ataco baba binuna. Mushikiranganje Domine Banyankimbona izina rya Leonard Habonimana ribaye irindi zina ryongera ku nzira karengane nyinshi zimaze kwerekanwa zivundiwe mu munyororo mu gihe ziba zarijijwe n'amasenare canke zikaba zarahejeje imyaka zakatiwe. Mushikiranganje uzica amatwi kugeza ryari? Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ariko aravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi vyinshi turiko turabategura kubageza ko mu masaha ari imbere vyose nimuze gucikanwa. Gusa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi bagenzi aho bari hose no makuru kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.